Shalom, shalom, shalom mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Uyu musi muti waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu musi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, nashimye kugaruka ku kiganiro ocoba akivuga ku mukozi w'Imana, umwe mu bakozi b'Imana bashoboye kumenyekana cyane mu gihugu cy'u Burundi, umukozi w'Imana yitwa Chris Ndikumana. Ubuherutse twarigeze gukora ikiganiro kivuga ku buzima bwa Chris Ndikumana cyangwa ku mateka ya Chris Ndikumana. Ico kiganiro kiri kuri runo rubuga nyene rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Murashobora kuzogenda mukakiraba. Ico kiganiro kiravuga aho Chris Ndikumana yavukiye, kikavuga n'ubuzima yagiye yaracamo, kikongera kikavuga naho agejeje ibikorwa vyivuga butumwa. Rero ico kiganiro ukaba utakibonye, urashobora kugenda ngahanye muri aya mavideo twakoze ubwa mbere ukakiraba, ukacumviriza, ukumviriza ivya Chris Ndikumana. Muti none ni kubera iki uyu munsi ushimye kugaruka kuri Chris Ndikumana? Ukaba uri mushasha ariho ubona runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe, ugire na like, ugire na commentaire, duhe commentaire tubwire ivyo tutashoboye kuvuga cyane tutavuze muri kiriya kiganiro twakoze ubwa mbere, kugira ngo uterere ivyimviro. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, nabo bumvire iki kiganiro kivuga kuri Chris Ndikumana. Reka tumira amateka gatoya rero turaje psychologue nce ndababwira nido ivyo nashatse kubabwira vyerekeye umukozi w'Imana Chris Ndikumana. Iduhendwe ibipa mutima. Turasubiye kubaramutsa asangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nashimye kugaruka kuri Chris Ndikumana, umuvuga butumwa w'umurundi yakunzwe cyane ku isi yose. Umuvuga butumwa ngira ngo ugarutse mu gihugu cy'u Burundi ukavuga abavuga butumwa, izina rya Chris Ndikumana ryoja mu bandi bavuga butumwa. Numuvuga butumwa yamenyekanye kubera ikiganiro Okanguka. Ngira ngo abantu mukoresha amatelefone benshi muri mu magroupe ya Kanguka muramuzi Chris Ndikumana, murazi ibikorwa ibitangaza Imana igenda imufasha igaca muri we agakora ibitangaza. Abantu bari bagwaye ingwara zitandukanye, ingwara ngira ngo zimwe bavuga ngo ntizikira, ugasanga barafashijwe zirakize kubera Akanguka. Muramaze kumva amatemonyage menshi, mwumva abantu bavuga bati barakize za kansera, barakize ibisukari, diabete, barakize umugera wa sida. Izo ni ingwara tutamenyere bavuga na docteur akubwira ati izi ni ingwara ngendanwa, ingwara zidakira. Ariko kubwa Kanguka abantu benshi bara tanga témoignage, baratanga ibishinga ntaye bavuga yuko kubera Kanguka bafashijwe bagakira. Rero uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana yamenyekanye cyane, ngira ngo na John niho namumenyeye mwivuga butumwa biciye muri Kanguka. Ni umuvuga butumwa yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Yamenyekanye cyane kuvyerekeye Kanguka nkuko narimeje kubivuga, kandi akora ibiteramo vyinshi bitandukanye ku isi hose. Ngira ngo muramaze kumubona ari mu biteramo ndavuga nko mu gihugu cy'u Burundi, yamaze gukoreraho kuko kanatsinda ni mu gihugu uciwe, mu gihugu c'amavukiro. Akaba yavukiye mu gisagara ca Bujumbura. Rero arakora ibiteramo bitandukanye muri Afrika, harimo za Cameroon, za Gabon, Cote d'Ivoire, Rwanda. Arakorera no muri za Belgique, Amerika na Canada n'ahandi. N'umuntu ugiye kuraba ibiteramo vyiwe ukuntu biba bitunganijwe canke ibikorane vy'ukuntu biba bitunganije, ucubona yuko ari umuntu adasanzwe. Ngira ngo niwe muntu
uwa mbere mu gihugu c'u Burundi twovuga yoba afise abantu bamukurikirana benshi, abantu bakurikirana ibikorwa vyiwe, bakurikirana ubutumwa bwiwe, na cane cane muri ivyo bihugu mpejeje kuvuga. Ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika aramaze gukorerayo ibiteramo bitandukanye. Ngira ngo mwarabonye nk'igiteramo aheruka gukora muri Canada, hari mu mwaka uheze, umwaka wa 2025, yarakoze igiteramo kidasanzwe, abantu benshi barafashwa. Ngira ngo abantu umukurikira ibiteramo canke ibikorane vya Chris Ndikumana, mwarabonye kiye giteramo yakoze muri Canada ukuntu cari igiteramo gitangaje, igiteramo kirimwo abantu bose. Rero uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana ni umwe akunzwe n'abantu bose, akunzwe n'abanyedini, ahubwo akunzwe n'abantu bamaze gutahura yuko Imana ikiza kanke Imana ihari. Abantu benshi baragomba kumupinza, ukazibona hariho abantu bariko baravuga ngo meme n'abapasteri bagenzi we canke abavuga butumwa bati bijya bintu Chris Ndikumana akora ati yo bakorana n'amashetani. Nanje nkaca nibaza, none wewe urumuvuga butumwa mugabo uriko urapinza ivyo Imana ikora. Bisanzwe wewe ntiwemera nawe yuko Imana ishobora gukora ibitangaza. Rero bivanye jewe n'ukuntu nakiriye agakiza, bivanye naho nakuriye, ubutumwa Chris Ndikumana atanga novuga yuko ari ubutumwa bwiza cyane, bivanye je no mu Panikoti abaporoti mwe bikiremba murumva mubumva, twebwe batwigishije kuva tukiri batoya, tukija muri ziya ekora do dimanche mu gato, batwigisha yuko kwihana ibyaha ariko kugirane, ariko kumenya Imana, kubaha Imana niryo tanguriro ryo kumenya ubwenge. Rero twebwe batubwira yuko kwihana, umaze kwihana ibyaha uba uri umuntu w'Imana. Ariko rero tugiye kuraba abandi ba profete cyangwa abandi bavuga butumwa, abenshi ba kino gihe basengera abantu babasabira imigisha. Bandagahende ngira ngo murabazi, sindiko ndapinza ivyo Imana kuko nzibike, ariko Chris Ndikumana ugiye kuraba ivyo yigisha nta ndagahende, ahubwo nta nubwo avuga ati ndiko ndagusabira umugisha, ahubwo akubwira yuko uwo kwihana icyaha, uwo kwihana ibyaha, uwo kwizera Imana Yesu, uwo kwizera ndiho kugira ngo ushobore gutabagwa mu buzima bwawe. Ariko akacabaho rero n'abandi ba profete udusanga ariko baragusengera kugira ngo uronke imigisha. Ntaraba ngo uri umukirisu ngo woba wubaha Imana canke ngo woba atavyaha ukora, wewe agusengera uko uri kose kugira ngo uronke umugisha, uronke umugisha. Bandagahende murabazi. Rero icyo nagarukiye kuri Chris Ndikumana. Chris Ndikumana ni umukozi umwe ashobora kubwira yuko wotinya icyaha, atandukanye n'abaprofete bamwe canke abavuga butumwa bamwe, kuko umuntu akubwira ukurikiza ry'amabwirizwa y'Imana, ry'amategeko 10 y'Imana ryatuzi. Ngira ngo abantu muzi ivy'ijambo ry'Imana, murazi amabwirizwa y'Imana. Umuntu akubwira yuko yakurikiza, uwo niwe umukozi w'Imana, ubona yuko woshobora kugirane, woshobora gukurikira. Rero abantu mupinza Chris Ndikumana, si vyiza kumupinza, kuko nabwo basi yoba akorera uwonye wewe utemera. Chris Ndikumana nimba yoba asengera abantu, Imana igaca muri wo, iyo Mana yiwe igaca muri Chris Ndikumana, abo bantu bagakira. Ivyo bintu navyo nivyo tuba dushaka. Ntushobora kuronderera umugisha umuntu ngo uri kurasabira umugisha umuntu nawe ngo ace yicara ngaho ngo uriko uramusabira imigisha. Ivyo ntibibaho. n'Imana ifasha uwifashije, niko bivugwa, niko twamye tuvyumva. Imana ifasha uwifashije. Rero ba profete musengera abantu kugira ngo turonke imigisha, ni vyiza. Bandanya mudusengera kugira ngo twironkere iyo migisha, twiyorere iyo migisha. Ariko hari n'ivyo muba mukwiye kubwira abakirisu banyu canke abakurikirana
abayoboke banyu kwihana ibyaha. Aho ndavuga gutinya icyaha nabyo nibyo Imana iba ishaka kuyubaha, hanyuma ugatinya icyaha ukihana icyaha. Ibyo navyo nibyo tuba dushaka, nibyo vuga butumwa agiza nka jewe noshobora kuvuga nk'uwatahuye iby'ijambo ry'Imana kuva nkiri mutoya, nk'uwo watahuye nk'uwigishijwe n'abantu batwigisha kubaha Imana. Atubwira ati kubaha Imana niryo tanguriro ryo kumenya ubwenge, bakatubwira bati gutinya icyaha, nimba woba wakosheje ihana ico cyaha kugira ngo Imana ikubabarire. Imana iri ku ntebe y'imbabazi nuno munsi, nibyo na Kristo Ndikumana yama yigisha, ari naco gituma Kristo Ndikumana afise abantu benshi bamukurikira. Rero Kristo Ndikumana nimba basengera bagakira abantu bari bagwaye izo ngwara, nawe ukaba usengera abantu kugira ngo baronke imigisha kigacamwo bakanayironka, mugabo ntiwemere ibyo Kristo Ndikumana akora, nibaza yuko ngaho onye nawewe utaratahura cyane ajya amabwirizwa y'Imana, ajya amategeko y'Imana, ajya atwigishijwe mu gihe twariko turiga igihe twariko turiga kugira ngo tubatirizwe mu mazi menshi cyane. Rero nari nashimye kugaruka kuri Kristo Ndikumana. Kristo Ndikumana ni umukozi n'umuvugabutumwa, jewe kubwanje nemera ibyo akora, ntaravye idini ryiwe, kuko hariho n'abaca babanza bakaraba idini. Kristo Ndikumana baba aba-Isilamu baba abakatolika, abo bantu baramukurikirana bose, kandi Imana iraca muri Kristo Ndikumana, bagaharigwa bakishugwa n'Imana bagakira ingwara baba bari bagwaye. Reka rero ngaruke ku giteramo canke ku gikorane cakozwe muri Benin Ikotonu mu mwaka uheze, hari mu kwezi kwa12. Ico gikorane cari citabiwe n'abantu benshi cyane, ariko Shetani yaciye agendera muri ico gihugu. Abasanzwe bayoboye igihugu baragomba gukubitwa kudeta, hanyuma iyo kudeta irarata. Rero abantu benshi baravuga bati iyo kudeta yarase kubera Kristo Ndikumana yari muri ico gihugu yariko aravuga ubutumwa, ariko ibyo birashoboka canke ntibishoboke, kuko murazi n'ahandi yuko kudeta zama zarase Kristo Ndikumana atahari canke atari ko arakoresha ibikorane. Ivyo ngira ngo murabizi no mu Burundi byarabaye, kandi ico gihe nta bikorane Kristo Ndikumana yariko arakoresha. Rero umugambi w'Imana uragoye gutahura rimwe na rimwe ku bantu nka batwebwe tudatahura cyane ivy'Imana, ntitwoca tuvyemeza canke ngo tubihakane. Byose byabaye kubw'Imana, si kuvuga ngo ni kubera Kristo Ndikumana yariko arakoresha igiteramo canke igikorane muri ico gihugu ca Benin, aho hantu hitwa Ikotonu. Rero reka ikiganiro ndakigarukirize ngaha. Kwemera ko abantu kuratandukanye, sindiko ndavuga wewe wemera bamwe bagusabira imigisha ngo ubareke, cyangwa ngo wewe ngo wemera Kristo Ndikumana ngo umureke. Iciza nuko wogendera ajya amabwirizwa 10, hanyuma ugatinya icyaha ukubaha n'Imana. Rero psychologue nje nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro. Utari bwagire subscribe, kora subscribe, hanyuma uzoba uhejeje uzehugira na like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri no rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Uzoba ukoze naho utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you.